Reka tuyage gato ku cyerekeranye n'ikibazo mbona giteje akajagari hanze mu bantu, kivuga ku kuntu umuntu ashobora kwitwara igihe ari umukristo, muko yambara, muko yikora. Afite mbega iyo umuntu akishijwe birarekuye kwambara nk'uko abandi bambaye, canke birarekuwe kwitwara nk'uko abandi bitwara? Mw'isi hanze mw'isi ibintu byarabaye bikomeye, aho usanga umubiri w'umuntu ari wadandaza, bigaca bituma bambara uko bashatse kugira ngo hagire abashima, hagire ababona uwo mubiri kugira baje kugura, canke bikabafasha kwamamaza amasitayile, imideri. Mbega umukristo niyihe position yofata kugira ngo ntaje mu matati n'Imana? Bakristo, umubiri wanyu ni ingoro ya mpwemu iba muri mwebwe. Ni Abikorinto ba mbere igice cya 6 ku murongo 19. Ibaze nk'ubusanze uri umuntu ujeje guhanagura urusengero, ugasanga urwo rusengero rurimo imicafu, amapibilisite y'inzoga, amapibilisite y'itabi, amafoto y'abantu b'abasitari ba Beyonce n'abandi. Ibyo bintu babanza kubisohora igihe ari uje guhanagura urusengero kugira ngo ingoro y'Imana ibe nziza. Ikintu nje kubibutsa ni uko mu mibereho yacu tugomba kugaragaza Kristo, ni uko abantu b'Imana bagomba kugaragaza ubuntu bw'Imana buri muri bo, kugaragaza Yezu Kristo ari muri bo. None nimba uko nambara bitagaragaza Kristo muri jewe, noba by'ukuri ndiko nkorera uwo Kristo? Ni ikibazo. Mu gihe ntoba ntandukanye mu myambarire n'undi muntu, yes, uyu munsi biragoye gutandukanya umuntu agiye muri boîte de nuit n'umuntu agiye ku rusengero bitewe n'inyambaro, haba ku bahungu, haba ku bakobwa, haba ku bamama, haba ku bapapa. Yes, hariho aho umuco ukiri, ariko nagira ngo ndabibutse ikiwogabugaba umutima nicyo kigaragara n'inyuma. Nimba wambaye impuzu ikwegera abantu mu busambanyi, bisigure ngo nawe ni ikibazo. Nimba wambaye impuzu ikwegera abantu mu bugaba, bisigure ngo nawe ni ikibazo. Biragoye. Muri 1 Timothée ikigo cya 2 de 9-10, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nibisanzwe. Fata Bibiliya yawe usome Timote wa mbere ikigabane cya 2 umurongo w'9 n'uw'10. Iyo turondeye insiguro y'ijambo desante, dusanga hariho insiguro igenda ivuga ngo kwemegwa canke kwihariye, canke bikwiriye, canke byiza, canke bibereye. Aha rero desanse
byerekana indangagaciro zerekeza ku gakiza kacu, ku kwizera k'umuntu wese. Niyo mpamvu Bibiliya iduhanura kwambara uko biranga agaciro k'umuntu. None nimba agaciro kawe ubona ko ari ukwambara uko ugombye, ari ukwambara imini gahenera abantu, ari ukwambara ipantaro iboshe, biragoye cyane. Birasaba ko abantu tuva mu rujijo. Ntimugakunde isi n'ibintu byo muri ino si, kuko iyo umuntu akunze isi, urukundo rwo mu Mana ntabwo ruba ruri muri we, kuko ibiri mu isi ni ubwibone bw'umubiri no gukunda umubiri n'ibindi byinshi. Soma Yohani wa mbere ikibazo cya 2 15-17. 1 Jean 2 15-17. Mwirinde nimutwagwe n'umugwanizi adushukashuka twereka ibyiza biri mu ino si. Yes, turekane n'ingeso zo kutumvira. N'ukuri iyo dusenga ntituzane Beyonce mu rusengero. Ndavuga mu mutima wawe. Iyo ukijijwe canke iyo wemera Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntutwareyo ba Jay Polly n'abandi. Mwitandukanye n'iyi si bene data. Reka kwitwara nk'abantu batazi icyo bariko bararondera. Ivyambagwa ntabwo bigize umukristo, ariko umukristo uko uwo ari we mu vyambagwa. Bibiliya ntabwo itanga amategeko ngo mwambare gutya, ariko iraduhamagarira gukurikiza uburyo Yesu yarabayeho. Ni byiza kuyitaho, ariko dukoreshe uguca bugufi mu bintu byose. Uko tugaragara bibe biri conforme n'ijambo ry'Imana. Nitube abatsitaza babuza n'abagenzi bacu kwinjira, tube abatandukanye. God bless you.